ijambo ry'amari rimwe nuko urukundo ruzokwama rutsinda. Nukuvuga nta muntu ategerezwa kwihebura. Jewe nk'umukristo ndababwira ko Imana yaratsinze urupfu, yaratsinze urwango ku musaraba. Rero abarundi barushe, abari mu buhungiro bwose, abari mu mabohero, abo bose tutazi iyo bari, abapfakaye, abatotejwe, bamenye ko Imana ibakunda kandi umwe wese ahagurukana umutima wo kuvugisha mugenzi we, wo kumubabara ntahave yihebura, ngo ubwo bubabare budutuma tujyana. Rero nico mbwira abarundi ngo ntibihebure, nabo nyene badutoteje, nabo nyene bari ku butegetsi i Burundi, nabo nyene ndababwira nibasubize inkota mu bwubati, kuko ivyo ari byo byose tuzoteba turinda kuja hamwe ngo twubake igihugu catwibarutse. Eko n'umunsi sinoshobora kuvuga, kuko urazi ubonye abantu ukunda bariko barica kandi bakica bukunda. Urumva rero n'umunsi kuri jewe yo ntaba nari umukristo nari kuba umuntu mubi. Numva sishobora no kubivuga. Urabona ufise imivyimba y'abantu ukunda, kumuri uri kurabashira mu nkorofani ubahamba, hanyuma kubona abo wakunda batariko baragira impuhwe birababaza, kuko abo baba bicanyi baba bicwa bose narabakunda. Umunsi rero ntashobora kwibagira ububabare, ngira ubwo bubabare nta numwe ndabwifuriza. Mugabo kubera ubukristo, kubera ubwo bubabare bwo kumusaraba, nico gituma navuze ntihagire n'umuntu numwe azosubira kubabara nkuko nababaye kuri iyo tariki. Ntihazogire numwe. Nico gituma mubona nafasha abana nguma ngira ugwaruka rushasha ruzoshobora kubuza kw'abantu basubira kubona amagorwa nkayo nabonye. Mvyutse niyumvira nogira iki, kandi nico gituma nagize na Maison Shalom, nogira iki kugira ngo ntihagire uwundi muntu azosubira kubona ayo nabonye. Yomba ntari umukristo, wari umunsi w'agahinda wo kwicurikira nkicwa n'intuntu. Mugabo kuri jewe ico uno munsi unyibutsa by'ukuri ko Imana ari Imana, ko ari Imana serukundo, kuko sinarinzi ko mva mu menyo y'ingwe, sinarinzi ko uwo munsi noshoboye guhanagura amosozi abana. Unyibutsa ko Imana yashatse kuntora novuga ngo umuntu muto muto, kuko simenya namandiko natamarira Imana, kubera ikari jewe yaciye ko kugira ngo nshobore kurerera abo bantu bose nabonye banguye mu maso. Abo bantu novuga 72 bapfuye, nari yatabari ingabirano y'Imana, nari kuba n'umuntu mubi cyane yamayidoga yamacuri ntimba. Ariko Imana yaranciye ko irampa ingoga zikwiye, irampa n'uburyo novuga ngo ikiga ibintu, kuko sije nabirondeye ntaco nari mfise, nta nzu nari mfise, nta mahera nari mfise, nta madiplome yo kuvuga ngo kumbure ndashobora kugira ama projet arije ndavyanditse. Ivyo rero byose mbona rukuya uno munsi unyibutsa urukundo rw'Imana ko rwama rutsinda. Mfise mu mutima wanje hagwanira y'ivyiyumviro bibiri. Niko ndanezerewe no kubona Imana yarashoboye kudukura mu kaga, ikerekana ko koko ari Imana serukundo. Mugabo nkagira n'iyindi santima y'amagorwa, y'amaganya. Urabona indoto zanje zari zuko abarundi bakundana,
nareze abana b'ubwoko bwose nta numwe yasobanuye umwana w'umutwa nka kujya mwabonye Modeste ujya umwana w'umutwakazi kujya mubona abo bose baroza bari bicaye ku meza abo bose nkagomba ngo igihugu ciza aho umwe wese yidegemvya aho umurundi wese ava mu ntara kaja mu yindi hanyuma nkibaza igihugu ubu cabaye ikirimbiro ry'abantu biba batababaye abandi none vyagenze gute ubu mvuye i Lourdes namaze imisi 8 niyumvira senga Imana ishaka ngo tugirire iki none ni giki twobwira abarundi bari Burundi canke nabo nyene baba binkozi zikibi twobagira gute urumva rero ndafise ingwano mu mutima nkavyuka nkibaza none vyagenze gute ngo abantu nibisubireko kuva mu 65 tujyana none abantu bagiye mu ishamba tugira ngo kumbure bashaka ko abandi bantu batabimfuvyi batasonza batangara ego ndababara ku mutima no kubona igihugu ci Burundi kiba iciro ry'umugani usigaye ugira isoni uri buraya bavuze ati uruva hehe ugatinya kuvuga kuva i Burundi urazingene bibabaza ukazibona ugiye ahantu bataguha visa kukubera uri umurundi nk'ubu muri Etats-Unis uri umurundi udashobora kugenda kandi carakomoye urabona igihugu kikomora mugabo bikagukurikirana harageze aho abantu bavibuzimu bakajibona